Kale katoto ni hatari ta. Katoto kama mama Natale kanaishi mjini chini, kamezaliwa kijijini chini, kanapenda mambo ya chini chini kwa chini mugabo akazi kanje ndakabanda nje ndi muri. Umaze kubona kuri umustar wewe? Jewe none ubona ndinde je? Nakubajije. Naje ndakubajije ndinde. Uvuze gitegeri bacavuga ati uyo mutipe ariko ari itapa. Ariko ndakubwije ukuri ni mu vyemera. Gusiga ndirimbo yatwaye uburyo bwinshi bukeya ni Emilio kereke kuduga. Ego. Kandi atabintu byo kwitapa mvuga ati ngo ndiko ndabesha cyane oya ndaza abarundi bavuga ati urya mpitse ariko rabesha. Sari guys, ndabaramukije cyane nizera kandi ko mugoye neza. Kuri micro Tuyisenge Jacqueline, behind camera ni Kendi. Twashaka tubasaba mbere na mbere yuko tubabwira umutumire twa dufise uyu munsi mudukore subscribe vraiment utarayigira niyibuke na like zanyu turazikunda na commentaire zanyu vraiment turazikunda nimwibagire kubidukorera. Umusanzo mubizi tuza turi babandi ariko tukaza tuzanya ibintu bishasha. Umunsi ko bazaniye ubundi mutumire musanzo muzi bamwe muzi kundirimbo ita vuguta nawe sundi ni Wardu Sadi. Ni sawa? Meze neza? Ego namwe? Nanje ni bonda meze neza cyane gusa ndabona utavyorosha muri no minsi. Oya gusa turagerageza tu. Ego. Tuvuye gute muhira n'amahoro? Ego tugenzwa n'amahoro kabisa. Mbebe udubana na famille ubana n'abavyeyi canke uribana? Oya je muhira je mba home. Ubana na mama wawe? Oya je n'abavyeyi mfise sha yatari. Mbana na grand frère wanje gusa tuba muhira nyene. Grand frère wawe warubatse canke nibatse? Ubwo arubatse ni babiri, umwe ari mu Buganda undi ari ngaha mu Burundi yararongoye. Amagenda cari sinko nobizi none. Okay ndajumva kubige bakunda kuvuga bati ati je sinotongoza n'umukobwa kiba muri n'umuhunga sinotongoza n'umuhunga kiba muri famille. Umuhunga kibana muri famille ati je sinokomera ko ntongoza wo bivuga ko oya igani bisigura kubaye muri famille bisigura ko Kenya. Oya uba wifise bisigura iki none? Uba muri famille bisigura yuko je ndacari muhira mugabo nihagera ko tuzogira ati mariage nozo bandanye bamuhira bamaze kurongora. Yabavuga ati no mugiye muri ko muri fiancé hariho bavuga ati ubunye ni bon ariko gukunda umuhugu aba muri famille ati nta si sawa gusa ariko ni byiza umuhungu abe yibana ku buryo natwe mukundana n'umuhungu yibana wenyene wewe ntacyo birakubwira ko ngo uhindura uje kwipangira wibana. Ego urazi ndakubwira ikintu abantu benshi bavuga ati ngo ubaye umustar utugenda kwibana oya je manager yageze ko propose yuko noza kuba mukanyosha ariko naravyanse bivanye na target yanje fish. Umva je naramenyere mu karere kiwanje abafani banje abagenzi ugenda kuba kure ya famille urumva n'ibintu nyene bitaryoheye ijisho. Ace mvuga ati reka mbandanye mba muhira mugabo akazi kanje ndakabandanije ndi muhira. Umaze kubona kuri umustar wewe? Jewe none ubona ndinde je? Nakubajije. Naje ndakubajije ndinde. Ukireka tuvyihoze nacu ndashimye kukinyishura. Okay. Dusaba tuguzi kundirimbo vuguta indirimbo iri kurakora cyane. Sinzi ko reko raboneye ko kuri umustar ariko reka tuvuge kuri umustar ku bantu nyene bakunda indirimbo vuguta. Indirimbo vuguta ni clip imeze neza yagutwaye uburyo bungana gute? Ego ijya ndirimbo ugerageje kuraba video ijya yatwaye uburyo bwinshi. Ugiye kuraba location abadadura bariha ama location urabona igikosi twari kumwe ama déplacement urumva yantuye uburyo bwinshi sana. Ushobora kutubwira nimba atari banga ukavuga ati byagera kuri ubu buryo? Urazi ingorane y'abarundi bakora uvuze gitegeri bacavuga ati uyo mutipe ariko ari itapa. Ariko ndakubwije ukuri ni mu vyemera. Gusiga ndirimbo yatwaye uburyo bwinshi bukeya ni Emilio kereke kuduga. Ego. Kandi atabintu byo kwitapa mvuga ati ngo ndiko ndabesha cyane oya ndaza abarundi bavuga ati urya mpitse ariko rabesha. Je ndababwije ukuri nuko nyene. Okay yagutwaye nka Emilio uko washaka ko abantu boyakira niko byagushikiye?
Iyo ndirimbo wangu ijya ndirimbo yasha je navuze ati indirimbo ni je naririmbye cyane sije ubwo ama feedback ni meza je narakoze indirimbo ya mbere yitwa Mabor nayikoze comme blague gusa navuga ati reka nkore indirimbo kubera nari mfise anniversaire yanje navuga ati reka ndayikore ndakora indirimbo irafata gake abajene barayikunda Mabor rero ndavuga ati reka rero mbandanyirize ko ngira ati indirimbo indi ndirimbo ya kabiri ariyo vuguta ama feedback nagiye kubona ewana ubu ndashobora gusohoka ahantu muri town nkataha namaze kuyumva nka hafi nka defa ego icyo kintu ndagishima sana kuko ama feedback ni meza mu maradio barayivuza icyo kintu ndagishimiye naho ndavuga ati naco mfise no bahereza ariko baramfasha ko gusa ugati ujya mwana arafise tana reka tumufashe indirimbo imeze bien ego icyo ndagishima kabisa. Okay, uravuga ati ugiye ahantu urashobora kumva bamaze kuyivuga nka kabiri ariko shaka nka kabiri cye karenga naje mpora ndayumva. Okay, mbazi ikindi kibazo uvuze ko mu kugira ngo uririmbe indirimbo yawe ya mbere wabigize ko mugufina winjiye muri game nk'umufyinyi cyangwa winjiye nk'umukozi? Urabona jewe nari umudanseri nari umuprofessionnel mu gutamba natambira abasani abastari kandi bakomakomeye ego hama narakunda kuja muri show tugiye muri show za ruguru za hehe bakavuga ati ninde umuntu yogira playback je narashobora kugira playback mwasumvya n'umusana ari kuri affiche umustar yari invite nkamuruta 6 hajya nyene kandi ndiko ndaririmba indirimbo z'abandi z'aba Diamond z'abandi kuri playback ugasanga barankunze aba type to twatambana utavuga ati man urafise don yo kuririmba kandi uririmbye uvyo kubera navuga ati nihagera tuzoririmba nitwara nk'uburyo tuzoririmba ego urumva ni hari bwagere ubu rero hageze ko nanje nkora ndavuga ati reka ndabihebe dance ndayihagarike mbandanyirize na career ya music. Buryo watanguye music yawe ryari? Ego je natanguye muri 2020 ego 2020 nyene 2020 indirimbo yanje ya mbere. Ubugeze ku ndirimbo nka zingahe? Ngeze ku ndirimbo zibiri ni zibiri gusa ego vuba cyane ndashobora kuza n'ikindi cya gatatu aho kizoza kiri ash n'ikimuga kizotamba kabisa. Hambere haje kiboro ubundi haza ya kabiri zavuguta iya gatatu rero bayita usanga nakwibera akabango ya je ndakunda kugira ama surprise ku ma title kubera je kenshi ndashobora gusohora title ugasanga ku maradio ugati ivyo bintu nebiki bisigura iki mugabo bayitege vuba gusa ni titre imeze fresh ego ubisanzwe gusa indirimbo yitwa Reka Mborego. Yitwa Reka Mborego. Reka Mborego ni indirimbo yawe shashe ibnije kuza agapera gatoye kuri iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo sinoshobora kuhereza agapera kuko ndaba niko ndayita 6 ego icita karitanye kwa benshi bayinyoteza bavuga ati wari duhe aba diaspora ndashimira Imana ko nararonse aba diaspora bari hanze basanzwe bafasha ababeri music bawizi bavuga ati wari tugiye kugushigikira tuguteza imbere icyo kintu ndagishimiye cyane big up sana kuri Olivier Juice ama mubandanye mudushigikira kwe gusa vuba gusa turashobora gukora ikintu kiri international kandi muzoshima. Okay, nibyo kandi muri commentaire zawe turabona abantu baba star bakomanta cyane ku ndirimbo zawe sikeje dukunda kubona kwandi bantu bose batanga ama commentaire ku abandi ba star wo bigenjeje gute kugira ngo bikunde baze baratanga commentaire mu ndirimbo zawe? Je navuga ati ibintu ni bitangaza ibintu biki je narakoze indirimbo ndavuga ati reka ndayisohore gusa je abo bastare benshi je kenshi ntitwaye tuzinanya cyane abarapera ba Bifesi bande baragize commentaire hajya barakriya amacano barakomanta binyegeje indani ariko narababonye gusa izo ndagishima kuko bavuze ati iki ni gikorwa kimeze fresh cyo ndabakundira abarundi babonye akazi kameze fresh barashobora kuguha support ati bro big up sana courage bro bandanya uzotera imbere ego icyo kintu naragishimiye cyane ahubwo je naratanga mvuga ati ibi ni biki bazi ko mustari agara avuga ati ujya mpeti ndamukomanseko avuga ati ujya mpeti kweli cyavuga ko ndamufana ariko nzera munani ko yihangana avuga ati hareka ndakashire commentaire namubwire ko te bumva yararyoheye avuga ati reka ndashire ko comment naje narabishimye kabisa big up sana mubandanye mukorere muri bwa bumwe nyene ego. Mu bastari bakomanse ku ndirimbo yawe vuguta utari witeze ko boshobora gukomanta ko ushobora kwatubwira? Ibenshi hariho
Bface yarakomanse kandi yakomanse amajambo maremare ego hariyo wa Bienfree boy ni benshi n'abandi makanda yogurure ncenda abariste fresh gusa ni benshi ba Mr Choka bande benshi baragiye barakomanda ego. Okay, hama ku ndirimbo yawe Imborego mujya clip ya mbere warashizemo aba dancer nene baba ku video nyene ba Lamunato bande benshi ubu naho twitege bajya ngene ko aribo bazoza canke nabandi urazi uri kuragira ikintu uragira creativity jewe n'umuntu wa mbere nkora ibintu byanje manza kwiyumvira nkavuga ati iki kintu ndagikoze uko kizoba kimeze uko ko ivyo nakoze muri Vuguta sizo nzokora kandi muri Kamboregwe ije vuba cyane ngira nkora video hamwe muzovuga ati uyu mupeti umwemye support zo uri kuramubone gusa muzoshima tu ico ndakize ko muzoshima kabisa kandi mutafurahi kweli. Okay, ku uburyo bwa mbere wakoresheje tubwiye ko wakoresheje hafi mu ma Emily Alenka iyindi ndirimbo nayo ugiye gukoresha nturamenya uburyo bwawe uzoshobora kuyikorera. Indirimbo ikurikira izo dutwara uburyo bwinshi ko ni indirimbo Kamboregwe ni indirimbo yo gukonsoma umva maze vuga ati Kamboregwe foke werekana kabare kuzuye abajene wabasoreye bose bariko baranwa bafata gacupa urumva ucuharura ama facture urumva ko zo baramahera menshi sana izo twara uburyo bwinshi ufata n'amahera yo gukora video amabishi gukota amabaus urumva gikosi kuri haba queen video ego urazi ko bazimvye ndibazo urabizi nawe ego izo konsoma malare menshi sana kabisa ego muri ayo mafaranga ukoresha uyakura he? Ego jewe mu bisanzwe jewe ndafashwa narakoze indirimbo ya mbere sinari navuga ati reka nikoce je bwa mbere narikoca ndakora indirimbo ariko ya kabiri candonga abantu bashigikira bagati peti wowe ukeneye ikintu gusa uzambwire gusa nzakurungikira kuri ibintu bimeze fresh bitagase ego cyo ndagishima Imana kuko Imana yarabikoze naguma ndagisenga ubu ndabafise aba diaspora bamfasha kandi babandanye banshigikira vraiment ego bazokoma bagufasha canke mwaravuganye ati twebwe ni manager wawe ngiye kuzona ndagufasha canke ni ibintu mwavuganye ati gufashanya ko abantu bose twese twadufasha ati ariko bavuze ati tuzobandanya canke ni by'akanyagato urumva umuntu akoze ikintu ciza no bura support urumva je yambwiye ati jewe bambwiye ati wowe banza ukore kwanzi ya gatatu tuguteste turabe ko utatomboje muri Vuguta wewe benshi avuga ati umpeti yaratomboje oya indirimbo yasiwe avuga ati reka tumupime ya gatatu hama cyo turaba ko twogira amasezerano ego vuba cyane ngo mu kwezi kwa gatandatu ndashobora kuba ndi kumena manager ngabo abanze kugira test arabe ukuntu nkora ego nk'ubu cyazi ubundi mu manager agusaba yuko mwokorana ibyo tugire ko kandi mbe manager wawe ibintu byose bizaba bikenewe ndabitanga inyuma yuko bari mutara uhuze ivyumvira wojana n'uyu yobaje canke uri manager urumva ugati manager asiguva gusinya gusa amasezerano yabaje nyene ibintu byo gusinya gusa amasezerano vugo ariko ndi muri label kandi ikomeye eko kandi fise uburyo bwinshi ariko navuze ati naragiye ndahanuza abapeti bo myisite niyo mpamvu nakubwiye ati je sinova myisite wanje aho kubera ikintu fise abajene bamanura bamba hafi bambwiye ati wari dukora uku naragenda bahanuza barambwiye ati wari ivyo bintu bitware buke ego nk'ubu ndafise abantu nyene navuga ati reka dukorane mugabo urashobora ati man kugira dukorane reka maze ndabateste ndabe ko ivyo nsaba je mwo bikora nkuko ndabishaka ego cyavuga ati reka ndindire kwanza bajya turabe ko ibintu bizopasa bigende fresh. Nka lebo wumva ushobora gukoreramo ni nkiyihe wumva ati ndafise indoto yo kudoshika mu rya lebo kanaka ni nkiyihe gushika he lebo wumva ati ndashobora kudoja gukorera mu indirimbo mu lebo kanaka ni yihe ubona ukoreramo ufise indoto yo kuzokoreramo lebo oya je nta ndoto mfise gukora gusa je mfise indoto yo kujabuka hanze East Africa gukora indirimbo ama video ama clip niyo project yanje mfise kujabuka nko mu Burundi ukaja mu Rwanda gukora video ukagenda muri Tanzania gukora video kuva mu Burundi ngenda kwa Element gukora
audio cyonsa ni ndoto yanje fisi kuva mu Burundi ngenda mu Rwanda gukora audio gusa nkaca ngaruka gushutinga ama image mu Burundi kuririmbira mu Rwanda gusa honyine niho wumva woshobora gukora si kuvuga honyine ni hose Uganda Tanzania numva ahantu hari quality vuga ati reka nkore ikintu kiri professionnel hamwe n'abarundi bazovuga ati yego Okay, gusa nko mu bastare ubona muri Innovation National muri Innovation Last umustar umuvuga ati uyu mustar ndamwemera cyane ku do vraiment sinzi ni nkande oya bose barashoboye ego bose barashoboye ego kabisa kandi babandanye bakora n'inguvu ni baci kinege ko ndazi hari benshi bariko barabaca inguvu babaca intege babandanye bakora tu ndazi yash vuba cyane bazoryoherwa Mwastari bo mu Burundi n'ubu mustari wemirije wumva ushaka gukora na collabo nawe collabo oya nihagera ko nkora collabo nzomiyumvira amacu tukora nta n'umusi cyo cyumva kigira kikuzama urumva niharagira ko tukora collabo kubera urazi ukoze collabo je sinubura umuntu dukora na collabo kandi barahari wanashima reka ndakubwiza ukuri muri vuguta igihe nasura vuguta naronse ama feedback y'abastar bambwiye ati Peti je dukorana indirimbo ya gatatu kugira tukuduze nababwiye ati je singeneye kuduga ko bwawe je reka konsa manzi niyubakire je fondation yanje niduze je nyene hama nihagera ko dukora collabo tuzokora umva muri uyu mwanya nta makora bugishaka vraiment je ibintu by'amakolabo ni haragera kuko ndacubaka fondation ninagera gukora collabo tuzozikora nubwo bifesi yoza akavuga ati dukorane collabo vya oya urazi ari ikintu utazi urashobora kuvuga ati na Diamond arashobora kuza Diamond akambwira ati dukore collabo ariko bitari muri mood navyo gukora umva n'ikintu banza kuvuga ati reka ndacipange Diamond aje ni wokwemera ko mukora ende Diamond akuti aje ati ni wovyemera navyo nyene utari muri mode yazo urazi ndakubwire jewe atavyo kubesha aje kiturumbuka sinovyemera bakunzi ba Remix TV size atubigenze ga reka tugushimire cyane ego reka ndagushimire kunjuza nabonye watutwenga uramufana sana yes kuvuguka ariko sinzi nyene mba numva nyene ko ni bake vyonanira kwemera ivyo bintu yo ni benshi agenda wa mbere okay tugusabwire akajambo kamwe ku bakunzi ba Remix TV no ku bakunzi ba World Babies ego reka ndababwire yuko abakunzi ba Remix TV ni mukurikirana ikiganiro kimeze fresh hama ni mubibagiye kugira subscribe kuri channel yabo Remix TV hama je mugiye visite kuma channel yanje ni Walidu Bambis Instagram Walidu Bambis YouTube Instagram Walidu Bambis hama na Twitter hama big up sana World gusa ugende wikoze no mu gahogo kandi kugira ngo bamenye ati yari waruzi nyene tweko turavugana ushakanda nyagute vuguta ushaka vuguta kale katoto ni hatari ta katoto kama mama Natale kanaishi mjini kamezaliwa kijijini kanapenda mambo ya chini kwa chini mwamumvise yali World Babies no twatu kumwe ari mutumire wacu kuri Remix TV ndaziko mutare mumazi kumubonako tubeme ko tuzobadanya kandi tubazanira abandi bantu mutaye musanze mumenyerenga ariko twashaka tubasabe mutubuke kutugira kakan commentaire like na subscribe kutarayigira kugira ngo ivyo dukora byose bandanye bibashikira musanze muvyibuka ko tuza tuzananye ibintu bishasha bye bye